Ikibazo ca mbere kijanye na politike mpuzamakungu aho ibihugu bitunze cyane bisaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere ko bashira muri politike z'ibihugu amategeko aho uburenganzira abubakanye kandi basangiye ibitsina. Mbega muri kino gihe leta y'u Burundi ihagaze hehe? Ubona yuko ivyo bihugu mbere bigira biti igihugu kitazoshira mu ngiro politike n'imfashanyo ntituzosubira kubaha. Mwabajije ikijanye n'ibi irivumwe ry'umugabo n'umugabo ngo barongorane, umugore n'umugore barongorane. Mwavuze ngo ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibayabaye ko bitegeza gukurikiza uwo mugambi bitawemeye ko atamfashanyo bazoronka, barayitwima. Ndababwije ukuri ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Muri buke byashikiye Sodoma na Gomora, Imana hari igite bigikavuga iti jewe mbe muravyibuka ingene yazanye umwuzure, ingene Sodoma na Gomora vyabaye. Imana harateye igira avuga ngo ndicuza kubona nararemye umuntu. Imana yarakuremye irema umugabo n'umugore kugira ngo bubakane hanyuma barondoke. None yise dushaka kuyica, ibise y'Imana atari twayiremye. Nico gituma iki niki kiri kibazo mu Burundi. Je ko bwangingo mba nibaza ko mwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajana kuri stade bakabatera amabuye. Kandi nta gicumuro baba bakoze. Nibitera sori je mbere no kubivuga sindavyumva ko nkwiye no kubivuga. Ni jambo rigoye no gusohora mu kanwa k'umurundi tuzi aho Uburundi bwemera Imana kuva bubaho, bwemera Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi, Imana rurema, Imana itanga vyose, twese tuyemera kuva kuri basogokuruza. Ugacufata uno munsi ngo Imana uze ngo wumvirije abo shetani yamaze kwizizira. Ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani ni Imana uhisemwe iki? Je mpisemwe Imana. Ushaka gutora shetani nacaja muri ivyo bihugu abeyo. Ahubwo nibaza ko bawe mwavuga bahorumbira kuja hanze bagiye kwakira iyo migenzo baraherayo ntibatuzanire n'uri hanze ntazatuzanire. Ivyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubijanye n'abahuza ibitsina babisangiye n'ibintu biteye isoni, n'ibintu itabereye umukuru w'igihugu, n'ibintu binyuranye amategeko, n'ibintu nk'abarundi bidukoze isoni kuko ntivyumvikana ingene dutwagwa n'umukuru w'igihugu ashobora gushuhura abarundi ngo bice abandi barundi bakoresheje amabuye. Ivyo rero tubivuga twisunze amategeko cane bwizwa shingiro rikingira umurundi wese kubijanye n'ubuzima bwiwe. Kira noneho icyaha cyo gupfa mu Burundi carahanaguwe. Nitwumva ingene umukuru w'igihugu yaduka wahamagara abarundi gutera amabuye kwica abo bantu ngo ni kubera ivyo vyo guhuza ibitsina babisangiye. Turavye yuko mu Burundi ivyo bintu bifata nk'icyaha. Nimba abantu batezwa guhanwa, nimba koko binabereye yuko bahanwa, hari gukurikizwa amategeko. Abajejwe gushira amategeko mu ngiro mu Burundi ico caha kumbure bakagihana mu kwinira yuko ngira bazokwikubita gasi bakagifuta, ariko ntivyumvikana na gato ingene umukuru w'igihugu yubahuka gushuhurira ko abo bantu ngo abarundi nibihanire, abarundi nibabice. Ni kuvuga ico yakoze yahemukiye abarundi kuko abarundi yategezwa kuba wa mbere abakingira ataravye ko ari bagufi ari barebare, ko bari inzobe, ko birabura, ko ari abahuta abatutsi canke abatwa canke yuko bahuza ibitsina canke batabihuza babisangiye. Ivyo rero nibara nta mukuru w'igihugu ashobora kubahuka kuvuga yuko abandi hariho umugwi w'abarundi bakwiye kwicwa naho bo bari abantu bateye igihugu. Yovuga ati nibahanwa kurikijwe amategeko, ntiyovuga ngo nibicwe. Rero twagomba dumusabe twivuye inyuma yuko iyo mvugo iyo ico kintu yavuze yo kwisubirako agafuta ivyo yavuze naho bigoye gufudikara, mugabo agatanga ihumure kuko ivyo yavuze n'akamaramaza n'akaranda bishobora gutuma inganda zisasikwa mu Burundi. Uti kubera iki?
ivyo bintu vy'ubuhuza ibitsina ko abantu babisangiye si ibintu biba vyanditse mu gahanga. Hari abantu ejo bazokwikekwa yuko bari muri uwo mugwi canke bona aho vyoba bizwi bagaterwa amabuye bakicwa bakamererwa nabi, ubuzima bwabo bugasinzikara, bamwe kumbura banabeshewe. Naho vyoba ari vyo twosaba yuko ico kintu n'ukuri leta y'u Burundi abajejwe kubahiriza amategeko n'abanyagihugu baciyamiriza ivyo bintu naho vyakabaye nk'umukuru w'igihugu avuga ngo abantu bazobe baterwa amabuye. Iyo ngendo rero, iyo nyifato y'umukuru w'igihugu ni inyifato igayitse, irasuzuguritse, ni ikubita agashi. Nta mukuru w'igihugu avuga ngo abantu baterwa amabuye, ko bafashe ingendo yo guhana iyo nyifato bakayigira icaha, nibakurikiza amategeko. Ivyo bintu vyo kwica abantu, vyo gutera abantu amabuye n'ingendo novuga itandukanye n'ubuntu, n'ingendo itabereye umuyobozi, n'ingendo itabereye umukuru w'igihugu. Ico kintu rero twibaza yuko yozitira mu maguru masha, ejo ntitwumve abantu bariko baramarana kubera bapfa ibindi bintu ngo bitwaze ivyo umukuru w'igihugu yavuze, usange bariko baterana amabuye canke bariko bakora ayandi marorerwa nk'uko bimaze kwibonekeza hatari gake, aho usanga ijambo ryatazwe n'umukuru bashobora gukoreshwa kugira ngo abantu bashobora kugira n'abandi bitwaje ivyo umukuru aba yavuze. Twibaza ko yavuze imvugo itabereye, yafashe ingingo itabereye yo kwikubita agashero mu maguru masha.